munsi ijambo rivuga ngo ni igikorwa cy'ijambo ry'Imana mu rugendo rukristo. Igikorwa cy'ijambo ry'Imana mu rugendo rukristo. L'œuvre de la parole de Dieu dans le cheminement chrétien. Turasagara ku majambo ari mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya gatatu turahera ku mitufata 200 gusa. Icete cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya gatatu cyaho umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Igikorwa cy'ijambo ry'Imana mu rugendo rukristo. Reka dusome tunyarukije, aravuga ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimaze cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Haleluya, haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Inyigisho yacu yavuga ngo ni igikorwa cy'ijambo ry'Imana mu rugendo rukristo. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana si ijambo rinyegejwe, abera barabizi ko tuba turiko turavuga ibi dufise muri kino gitabo bita Bibiliya. Nivyo si ibindi bigomba kuzana biri ahandi hantu binyegejwe, oyaye ni ijambo ry'Imana muri kino gihe turavyaho umugambi w'Imana ugeze dufise mu gitabo kiri hano mu minwe yanje, kandi namwe muse imbere yanyu cyangwa ndetse muse n'ibitabo byinshi bigenda bishigikira. Ariko rero birakunda gushika ko iryo jambo ry'Imana bamwe turikoresha ikitari cyo, bigashika tubikoze mu kutamenya kwacu, cyangwa ndetse tugakengera icyo Imana igomba kurikoresha, tugabifata nk'ibisanzwe ngo by'ukuri hariho ubutunzi buri muri ryo, cyangwa ndetse ntitugire n'ibintu byiza twokwitega muri ryo kubera nyine kutamenya kwacu. Ariko igice tugomba guhagarara ko kirajya kudutahuza cyane igikorwa Imana igomba gukora mu buzima bwacu ikoresheje ijambo ryayo. Imana yabicyubahiro. Guhera isi yabaho yashigwaho, Imana yagikoresha ijambo ryayo. Haba mu irema Imana yakoresheje ijambo ryayo, haba mu gushyiraho umuntu yakoresheje ijambo ryayo, haba no kubwira umuntu icyo agenda ku isi yakoresheje ijambo ryayo, no mu kubwira umuntu ko azobaho yakoresheje ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo Imana ikintu cyose yagiye irakora cyari cyubakiye ku ijambo ryayo. Bisigura ngo ugomba kumenya Imana neza tuba tubashika ni mpaka umenya ijambo ryayo. Nta gihamana kimwe bamwe bita igihamana ushaka kuhaba urondera Imana, urondera ijambo ryayo. Haleluya. Mwari muzi ko n'umunsi Satani atera Adamu n'Eva mu itongo rya Edeni, Satani yatera ijambo. Ntiyagambira ngo Imana ntibaho, ntiyambwira Imana ntigukunda, yambwira ngo ntabwo hajya ngo Imana ngo yavuze ngo afata ivyari vyemejwe ashyiraho kabaza, kugira umwana w'umuntu akura amaso ku ijambo ahera cyangwa mu cyaha. Imana yabicyubahira ko twasubije mu bindi bihe byiza muri Kristo Yesu. Iyo biri uko byari tuba turabona uko abandi bamwe babikoraho. Imana ishimwe. Icyo Imana yakoze, icyo Imana yategetse, icyo Imana yagejeje umuntu byose byabyubakiye ku ijambo ry'Imana. Ni nk'uko Imana imaze kubona umwana w'umuntu atakaye akagwa mu cyaha, akagenda gukora ibyo Satani anezererwa, agakura amaso ku Mana umuremyi wiwe, Imana yashyizeho urutonde yego rw'amazi igihe kirekire mugabo rwabaye bitagira agakosa na gatoya rwo kugarukana umuntu kuri rya jambo nyene. Uyu munsi dufise kino gitabo twita Bibiliya, mugabo nagenda agiye ko byafashe hafi imyaka irenga 1600 kugira ngo tukironke. Aho sifatiye ko n'umwaka wa kino gihe byafashe igihe kirekire Imana ikorana n'abantu ibyo bakoreshe
bakoresheje ibyo babwira ngo camwandika mugende mubike gushikaho nzovyegeranya kugira umwana w'umuntu asubire ambone mu ijambo ryanje. Nicyo gituma Yesu avuga ngo ni jewe mukate w'ubuzima. Uko biri muri kino gihe, iyi Bibiliya ndashaka kuyijana ahantu hariho hose, no mu kasugumwe nkaba ndarifise, no mu gasho nkaba ndarifise, no ku gise nkaba ndarifise, kubera ryamaze kuboneka, ryaratororokanijwe, hamwe bavuga ngo ryaranagejejwe, none ngo rifise ikimazi. Batubwiye mama ndagaruka mu kanya ko kwigisha, guhana, gutoza indero, gutunganya, kugira ngo wa muntu w'umuntu afise ibimukwiye byose ashobore gukora ikiba cyiza cyose hano munsi y'izuba. Nicyo gituma Imana yafashe igihe cyo kubaka, ariko ikimera nk'ikibabaje gato nuko yubatse ijambo ryayo iranariduha, mugabo bamwe tufata nkaho umenga ni kimwe mu bitabo byagiye birandikwa mu bindi byinshi. Uribonye nivyo ni igitabo wuguruye ubona indome, ariko indani hari Kristo, indani hari amasezerano, indani hari umugambi w'Imana, indani hari ikintu Imana yatwemereye n'icyo yadukoreye nayo kiradutwara. Birebeye kuba igitabo, kuko ibitabo nabifise kandi mwabe mwaranavyanditse kandi muzovyandika, ariko hano hoho mbona amabanga iby'isi ndashobora gutahura, ndatahurira nganye. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Imana ngo yafashe ibishengero, jewe nawe n'abandi bose bamaze gukizwa n'abazokizwa, bibubakira ku gikorwa c'abavugishwa n'igikorwa cy'intumwa. Kubera iki? Abavugishwa nibo bari barahawe iryo bango ryo kuba baganira n'Imana, bamenyeshwa umugambi wayo, bamenyeshwa n'ikirabatwara, baradashika ku mutima bagenda murandika. Intumwa nazo zijana na Yesu, ziramubona ariko arakura, ziramubona ariko arigisha, ziramubona abambwe, ziramubona yazutse, aranabasezera, bashika ku mutima bagenda mwandike, baraheza baregeranya. None icyo turi muri kino gihe twubakiye ku byanditswe n'abavugishwa hamwe n'intumwa, none biratugenga muri kino gihe no mu gihe kizoza. Haleluya. Imana ishimwe. Niho rero mu migenderanire Pawulo yafatanye na Timoteyo. Timoteyo yabwiwe ubutumwa bwiza na Pawulo, mugabo kubera Imana yikwiye kandi ko bishatse Pawulo anahamagara ko cy'upasitore. Abaho rero mwandikira ivyete bimwe mu bw'ingene yo kwigenza, ibindi mubwira ingene yorongora n'igikorwa cy'ishengero arongoye, hamwe na hamwe akarambwira ingene yoha agaciro ijambo ry'Imana, haba mu kwigenza kwiwe canke uko ariko ararongora abandi. Niyo nageze hano mu gice cya gatatu mu gice cya kabiri, amubwira ngo ivyanditse rero byose byagize byarahumetswe, bifise se yitwa nde? Imana ubwayo. Imana ishimwe. Bisigura ko biva ku Mana rero, ntibive kuri umuntu kanaka w'umunyabwenge muri Egiputa canke mu Bugiriki, niba biva ku mwami umwe wo mu Baroma, bikaba biva ku Mana rero, birafise ikimaze ko biva ku Mana. Nkanze ko Imana ari umuremyi, nkanze ko Imana ari umugororotsi, nkanze ko Imana ari umucunguzi, nkanze ko Imana yahozeho ibihe byose. Ibyo bintu kubyubaha muzi umwe murazi ko hariho iyo banditse ikete baca bashira kashe inyuma, ati ni banaka banditse, kugira ngo nawe uyakira ubanze ngene dutondeka, nimba wandikiwe kanaka cyangwa ishyirahamwe kanaka cyangwa n'ibanki kanaka, ubanze ubitondeka ariko iyo ari ikete rivuga ibintu bikomeye. Hajya kenshi ijambo ryoherwa nyine iryo. Abantu babiri bashaka kuvuga ibintu bimwe, mugabo hakakirwa kimwe, bakayirwa kivuzwe n'umwe, kubera ko icyo kintu avuze gerekezwa n'uko murasanzwe ameze. Iyo umuntu ajya akababwira n'ukuri muharirane, mugabo ejo mwari ahantu ku mugoroba mwari kumwe, urazi ariko aravuga n'ibyo yahakoreye,
ndakubaza wakira muharirane cyangwa wakira ko ari umuryango? Ijambo ryo wakibanye naryo Imana ikiravuze kiza gihishura uko imeze, kiza kivuga ubumana bwayo, kiza kivuga umugambi wayo, kandi kiba ari cyizerwa cy'ukuri. Kubera Petero avuga neza ngo iyo mvuga ko data aryoshye ndabwira abanza mugende mu mwumvirize nawe araryoshye aba ari mu byivugire. Ngo nimba mwarakoze ko ukumviza ko aryoshye, ni ukuvuga Imana ikiri yakivuye mu ijambo ryayo, kugira umwana w'umuntu niyarisoma acayimenya. Icyo bituma rero Pawulo abanza kubwira Timoteyo bose n'abakozi b'Imana ngaramuriza ati ibyo bintu rero wiga urasoma si imigani y'abantu bakwitanga imbere mu myaka, si y'abantu bafite icyo bamaze mu gihugu iwanyu, biva ku Mana. Aleluya, biva ku Mana. Ahubwo rero ubanza umenye ikintu bigamije, kuko aho utabimenya urashobora gusanga uri kubikoresha mu buryo butari bwo. Nturamwumva ko hamwe na hamwe leta itubuza gufata imisegetero baduha tubona itugurisha mu bitana byacu gusa ntitwitware kuri Tanganyika. Hari igihe umuntu ari umusegetera akora kujya kurwanya malariya muri we, akabona yuko arozi nazofata amafi nawe mu buto buto butarakura, ukabona ashinga Imana ahumirije ngo ashingiye ko agiye gukira malariya, mugabo ashingiye yuko agiye gufata nyinshi. Ijambo ry'Imana hari nawe bishika umuntu akarikoresha kubw'inyungu ziwe kandi agahenda benshi. Mu byo ujya kubona tuza kubona ko rifise ikintu giye gukora mu buzima bwacu, kandi iyo bikurikiye ni ukuri birikwiye birakora ikora mu buzima bwawe. Aleluya, Imana ishimwe. Batubwira hano rero muri mu cyete cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, tubagende buke hano hantu ngo ibyanditswe ngo byabetswe n'Imana kandi ngo birafise ikimazi, birafise efikasite, byarageragejwe birakora, none bifise ntahe yigendera. Iyo ntahe ihagaze ngo ni uko ubwabyo bishobora kugira birashobora kwigisha umuntu. Iyo umuntu yiga bisigura ngo yemeye yuko atazi, ntibisubira ngo ni ikigugu ngasigura ngo hari ibyo noba ntarashikaho mu kumenya, rero ndabikeneye. Kwigisha umuntu bisigura ngo ni guhabwa amakuru mashasha kandi birumvikana. None jebuka hariya mfite imyaka 22, wibaza ko nshaka uzi byose ku Mana, ntibikunda. Akubwira kindi ko ngenda nkiga nkamenya ati mbega iyo bavuze Imana bavuze iki, iyo bavuze Yesu bavuze iki, iyo bavuze ijuru bavuze iki, iyo bavuze amahoro bavuze iki, iyo bavuze kugira neza bavuze iki, iyo bavuze yuko Yesu aza gutora ishengero bavuze iki. Burya umuntu iyo adafise amakuru ava ku Mana, atarama amakuru atariyo, akura mu muco w'igihugu ciwe, ahaga n'abavyeyi bamureze, ahaga naho yagiye ariga, ahaga n'abagenzi biwe, ahaga n'imyaka agezemo, aho zihera amakuru, ahaga n'ibinyamakuru, atagira amakuru menshi, ngo kenshi ayo makuru aza gutangwa n'abantu bakuye amaso ku Mana bagashira amaso hano ku isi. Ariko ijambo ry'Imana cyo ndarikundira, igihe cyose urisomye rikwereka Imana, rikwerekayo, rikwereka uhoraho, rikwereka ingene ubuzima bwawe ukeneye Imana, rikwereka icyo Imana ikiragusaba kuri uwo munsi nyene, rikwereka icyo Imana iragomba kuzokora mu myaka iri imbere, rikwereka icyo ubuze ntabwo ndashika, kuko Imana ibyayo biragutse cyane. Ivy'Imana iyo umutima w'umuntu ngo umuntu Imana imufise, burya ugomba kuganzwa n'Imana mu ijambo ryayo babihetse. Imana ishimwe. Umunsi tugizo twavuze Mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ariko harya ubundi byo bwariko baravuga ngo ndumva ko ibingire mvuye kwanza ndabwiye mu ijambo ryawe, n'ibyo numva nzogenda ngenderamo nzogenda bikura hehe
hehe ijambo ryawe. Imana habishubahiro. Iyo dusome ijambo ry'Imana turaryiga ngo rirafise ikimazi muri twebwe cyo kutwigisha. Hari amakuru atubwirwa muri ryo, turamenya le plan de Dieu ku buzima bwacu, turayimenya. Hama iyo tuyimenye tukaba dufise umutima n'inyota yo kurondera Imana nyine, turabikurikira. Haleluya. Turamenya niko Imana yakoze muri Yesu. Haleluya. Ega Yesu sisi amandani sumukinye wa filme. Yesu ni umukiza, kandi Yesu yarapfuye, kandi Yesu yarazutse, kandi ikora ibyaha byacu. Ibyo kubimenya bijya guhindura ingene mbona iminsi yagira imbere. Ariko wiyumvira gute iyo ubyutse mu gatondo ukabona uriko urasoma ntabwira ngo vyose vyaremwe nawe, biremba kuba ivyiwe. Nacha gitabo nandika kiyo kirakundwa cyane. Hajye Imana cyebeho kibaho ko abantu bose nari narabamaze ndabita ko ari ibigugo atacyo barandika. Burya Imana yatumye ndacyandika. Burya rero hajyewe n'Imana yashyizeho, hajya n'Imana yemeye ko gushika n'umunsi mba ndiho, iyo ngomba byorangira bituma ndaza kumenya neza igikorwa cy'Imana hano ku isi. Ndajya kubikura mu byo nagiye ndumva mu ma horizon, mu byo nagiye ndumva abanagenda baravuga, ndajya kubigira ibyanjye muri jewe, gushika numva ko jewe ntacyo ntari muri yo. Imana ishimwe. Amakuru akuvyukamo n'aya kamene data. Uvyuka niki? Ubyimisi yose ukangutse kuri hamwe unakanga saa 10, ntabwo wibuka ibigeragezo gusa. Ntabwo wibuka konte yawe yariko akariyo muri genda ku musaba iminsi yose. Ubwo nawe iminsi yose ndiko uravyuka wibuka bakubabaje. Urakeneye ni makuru. Urakeneye ni makuru. Urakeneye ni makuru. Ayo ni yakenewe. Nari byabaye urabizi nyine urabizi, ntacyo imaze kwanga kurabyibuka ibihe byose. Kenshi ingorane zacu zishikira umwambaro, zigashikira indirimbo. Simakana yuko kubabaza umubiri bibaho, mugabo kandi tuvise amasezerano mu Mana yanditswe yasuzumwe ko ari Imana yirura, ko ari Imana ifite amasezerano, ko ari Imana itagira mpunzi, ko ari Imana idacegwa, itarenganya. Ibyo twabishyize kuko tubirondera mu ijambo ryayo. Imana yabicyubahiro. Kirazira ko kubyiziro byacu haguma hagenda byo twariye mu misome n'iheze. Mujya mu ntara ateka bure, ya mu ntara chopora. Byaraheze. Ariko biraryoshe mbyutse ndiyumvira ijambo ry'Imana. Niyo norota karoti ijambo ry'Imana. Niyo norotera inkuru ngatera inkuru ijambo ry'Imana. Niyo nafata umwanya w'akaruhuko nkarukira ku ijambo ry'Imana. Aho nzaguma ndonka amakuru aza mutima wanje, hama aya makuru ntiyama genda ansiga uko nyine, arahindura ingene mbona ngene mbayeho. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu bose ubu ivyigwa bitanga vyerekeye stability financière cyane cyane, ibyo si bibi, ngo turakeneye stability doctrinale, émotionnelle. Ibwo ko umuntu ahagaze neza mu ijambo ry'Imana, apara ko amahoro yawe satana yiba mu gasoboda kamwe. Oyaye amahoro yawe kiraza ko satana yakwiba. Ibwo ko abantu bakaza mu nkemo bafite inzigo mu nkemo para ku bantu bwabo bagwaye satani, ku buryo satani yagize akantu byo byanje mba nabimenye, kugira ngo cyenda mu gwate kwa mugabo we usanze ko watsindiye ko ibyo byarananiye urone kuri jewe. Bisamara na Kristo kubwo kubabarirwa urondera ikibawe. Uwimana amaze kuba ku rubanza ugarukana ibyo muri 76 gutsi ubisana kwiki uroya bishize mu kiyaga cyo kwibagira ubizana kubera iki?
uhwanye nawe azodugira azodunga. Imana yabicyubahiro. Iyo tumenya amakuru turamenya ubwome bw'Imana, turamenya Imana yanjye by'ukuri nikeneye ko jewe namba niko ndabohona kino cyaha oyaye ubusa umugabane wanje. Bamwe barageza hari icyaha kubera cyabonetse inshuro nyinshi baravuga ngo nta kundi n'Imana yabishaka izobohora oyaye. Haguruka, Bibiliya iravuga ngo icyaha cy'Imana kinesha isi. Rwana uri muri Yesu, rwanya kamere yirukane kandi izorezwa mu izina rya Yesu. Kera mama wacu yakadukarira twakoze amakosa yavuga ati wewe vrema ingeso zawe cyangwa icyaha kanaka dukora ngo cyarakuramukije uritabira. Maze kubona ingana abakice baramukaye hamwe wagira uko iraso iriza byerekana ko gusumba nawe kuri mutoya cyane cyane twa turabuzukuru kwa nyoguru. We ndabyo ibintu ukora wowe icyo cyaha cyo kwiba gihe cya cyane nariba cyarakuramukije uritabira, uri munsi kirakuramutsa neza, waremera twagwa wewe warapfuye. Benshi iyo turi muri Kristo Yesu ingorane n'ibyaha hage bituramutse ukamenya byaducishe bugufi, ariko wibaga icyo Yesu yakoze kubera kudasoma ijambo ry'Imana ritubwira ingene Yesu ahambaye yapfuye mu bapfuye kandi atuma tunesha kamere kubaho kwacu. Aleluya. Imana ishimwe. Tugomba kuva mu rugezo turi turagendamo bwa mu kayombekere aho tuba abakristo bo mu mubiri, aho umenga turi abakristo bahuza n'amasi yose. Ndi mu bapagani bamwibanyita ko n'umuntu ari cool, mugabo ndi mu bakizo ndazi guhibongoza nkavuga amajambo y'impero. Ugaca ugomba kuba umuntu w'umediateur n'umwe ni Kristo Yesu. Nabone yahuje abagororotse ariwe Mana n'abanyabyaha. We ntiwatumwe guhuza, watumye gutuma abantu bagenda ku Mana. Aleluya. Mana bicyubahiro. Kiriya na volonté ku buzima bwacu tubisanga mu ijambo ry'Imana. Bamwe barageza ahantu bari bakumenya nta buzi buhari. Burahari. Ntacyo bimaze ko abantu bavuga nta buhari kubera ko warondeye muri kabiri gatatu kirabura. Ntibisigura ibyo. Oyaye, bishyira mu hari Imana ikirubaka muri wewe. Cyangwa Imana yagombye kukorera kubera umugambi wawe washyizwe utarashyirwaho uracyarindiriye. Ibyo nta kazi kahari. Sinumva ko jewe ujya muntu nomuharira ufise ikibazo. Ni ikibazo kiri iwawe nayo ubundi Imana ikorwa cyayo umutima w'umuntu cyamagishika irashobora gushoboka guharira mu izina rya Yesu. Aleluya. Imana bicyubahiro. Iyo tubona ijambo ry'Imana turarikorera twigisha riratwigisha ingene Imana twiyubura. Ingorane tumwe turabamo kubura bacu gupfakaza amasezerano y'amukamenga yatebwe kwishurwa biratuma umutima mu rugendo ukicurikira akabawe kakaza hamumenga izo ngorane nsitse bubu agahuzu kanje agakoti kanje mugabo twose ko Imana ivuga mu ijambo ryayo. Pawulo yandika icyengero gikorera ati Imana ishimwe se umwami wacu Yesu Kristo iragaheza bigwa kuko yabitwirura mu manutwa yacu yose. Nta n'imisiga ibintu byo twagiye turacamo biragenda bikatuza dahitaje mu Mana, bigenda bikatubera ubushobozi butuganza mugabo tuzi ko Imana mikuba cyayo ikoze mu ijambo ryayo irane ishaka kutwirura. Burya hari abantu babiri dukwiye gutandukanya. Hari abavuga ngo biragoye, hari n'abavuga ngo ntibibaho. Barabya mu Imana banibibaho bisigura ngo ndayibonye mugabo sindabyemera. Sinumva ko nagera ahantu by'ukuri jewe akabonye natewe na naka cyangwa na biriya bihe kumvamo ubuzima ntibibaho. Aho rero urafite ikibazo kuko uvuze ko bya bintu biva ku Mana bifise intege nke. Hari n'undi avuga ngo biragoye mugabo kandi birashoboka ko byanditswe. Uyarebe kinasaba ni iki? Gufukama. Je ne prière, retraite,
ikonje. Ndakeneye kino kintu mbona bisingira intaye mu ijambo ryayo nibyo ndacumvana naka ariko nani ndakeneye mu izina rya Yesu kimbere kuri kandi Imana mwizigire barabikora. Haleluya. Ibyo dushikamo tubikora mu ijambo ry'Imana. Umugambi w'Imana wakiye mu byo yagiye atubwira kandi tusoma turabona icyo Imana igomba gukora icyo yakoze muri Yesu Kristo, turabona uko imeze, turabona amasezerano tuyifise ko iyo umuntu w'Imana icyo ugenda yakurikira kandi urashikaho aho bawigishijwe. Haleluya. Twigishwe n'Imana. Muri kaminuza aho nize hari ibintu nabonye bitari byiza kandi murabona bigenda biraba ndabikuraje. Hari abantu barangiza kaminuza batoze nka gatatu. Abantu ndabaciye intege si byiza. No mu Mana ntushobora kwiga kuwa Mungu gusa ntibibaho. Nta munyeshuri atondagize gukora ikibazo ngo afise amakaritesi y'umunyeshuri. Niyo doshaka gatora ikibazo bamwe batangira n'abakozi. Niyo doshaka gatora ikibazo sinzi gusa Imana yabikoze ngaho ari ikintu ubuze. Rero ugomba kwiga mu Imana yamako abakenyezi benshi ngaha musa amashakoshi manini yihe harimo amapapiye mushwari ya 2017 Biblia yasigaye kabatiko muri sala iraremereye ishakoshi yawe mukenyezi we mugabo Biblia yaze ko yinjiramo ucirengira dimashe matero bwira umukozi ngo mara Biblia yaje ntabwo uri kwigiza mu Imana bigende gute ntibikunda. Fungura iminsi yose. Haleluya. Ronda iminsi yose. Nicyo tuma bamweza ataragarana gatubera hano kana ko dubisaba kumesha bakuri Satani haba ku Mana aza rimwe rimwe oyaye hindura ibihe hindura habitude ndakubwira iri niritetereza je byaranyubatse nabuze umwana n'umugore ntabona ko hava garuka amosozi yanje bamwe ati njye mugo bagenda muramo hatariye byaba zikorana ko tasara biranyubaka irangire kimyaka ntarashikamo irangire akarangakana amahoro munezero irangire ibyizigiro iratunganya ingeso kandi ari indome ariko nahari indome hari n'Imana indani. Imana ishimwe. Ndasaba ningize mbabati munyonga za Kristo Yesu mbaye Pawulo ntusubire kuva muhira udavyemereye nibikunde kandi wandika hanyuma kuko ni ikibazo igihe ni ingwara ikomeye nukuri bakristo bene wacu barumvikana namwe baronde bene wacu ndabingize munyonga z'Imana mutwara amabiri aho ngiye hose muroza agaponze hamwe tukabakonvoye mu ntibikora itabisi soma hamwe cyo tubakonvoye ba nibikora itwara wewe oyayi bisi hagaze ugura Bibiliya urazi ko bisi imiziki bakuza murayizi irabagiwe ibabiye ndabizi none rero ndire kwigenda baswe ini batubwira amabisi teye isoni akafisi ibintu bahawe kuri gusa ushaka kugendana ushaka gusoma uko ushatse ukarembera uko ushatse bikazana n'umugisha no kubaho neza mu mutima indani. Ndabinginze mu bikorwa by'Imana mugendane ibihe zawe bakureganije imbere kuvuga rondera icyo Imana ivuga. Wumvise ama-emotion amasantimenti yarahindutse yumvira icyo Imana igomba ko ugaragaza ukuri ko ubukitsi bugenda burashyikwa kuri ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Icyakabiri bavuze ngo rirafise kandi igikorwa cyo guhana umuntu. Guhana umuntu nibyo tumenye guhana ariko kubita cyane kubita guha icyo bita igihano mugabo mu majambo y'izindi ndimi ngiyana umuheze mu kirundi yaba yaragize kumbura gakosa bakoresha le verbe convaincre kwemeza umuntu. Ijambo ry'Imana ridatwemeza ibintu biva ku Mana bikaza gusubira bya bindi twagiye turahabwa naho twagiye turaba n'ibya twagiye muri kazo kahise. Convaincre kuzana umuntu kuguma ari ferme kuguma fatanye n'ikintu kiri biblique
kandi arabikwemeza. Ni ukuri sindakubwira umuntu w'Imana iby'iwacu ko mwe mutabizi mu bakozi b'Imana, iyi business yacu utiba ntiwunguka. Iyo ni conviction. Ni ukuri jyewe umugore wanjye uwo mukamara n'umunsi umwe nawe ukomoka umunsi umwe hagenda nararurwanya. Iyo ni conviction, uremezwa. Turi nta mwana w'Ibujumbura n'umagira indero, ibyo ni kubimenya. Mwebwe mugise batoya ngaho aricyo mutarabona. Iyo ni conviction. Ariko none aho ni Imana yavuze. Yari Imana. Abantu basa ku isi nta muntu wese yizera. Era unamanje nagize uko bigenda kugenda. Madamu wanje ntacyo nari naramwimye byagenze. Afise ibintu akura mu bikomere, afise ibintu akura mu mucyo, afise ibintu akura mu bagenzi biwe aho yiwe arateramira, afise amakuru menshi kandi umenga emwe yo yapfira, ariko n'ibinyoma byo mu Rwanda. Ngo mbwe ijambo ry'Imana rimaze gushika muri twebwe riratwemeza, riradukonvenka, rikadukundi kwemezwa kubakiye ku ijambo ry'Imana. Petero abwirwa n'umumarayika kugenda i Kayisariya kwa Koroneli. Agenda aziti kiriya gisagara kumenga kiri mu bintu iby'ibisagara ata masezerano afite ku Mana. Kubera bwira n'Imana aragenda abwira ubutumwa bwiza, barihanye ati ngiye nabona ko Imana itagira idatoranya ku butoni. Mugabo bandi babitahura ko birumvikana niba bitahura hari ikintu ubonye nagize ndavuga gusoma hebu Imana niyo nibone ko Imana yanjye idatoranya abantu toni. Tutabeshaye uvyaye umwana ku myaka 100 kandi Imana kwemereye umwe, bazomba y'Imana nyine ngo munzanira hejuru aharuguru ukuremo, ukumva umutima wawe uti Imana ko yari yaravuze ko izompa umwana umuhungu. Muri uyu hakava amahanga agana n'umusenyi wo ku kiyaga, ikaba imunyazi. Imana izomugarukana, jewe icyo nsabwe ndabikora. Yaremezwa. Ikibazo dukunda kugira ni igihe nk'abakristo tutazi duhagazemo, kubera Satani afise ingene agenda aranyanyagiza ibinyoma mu bantu, bigenda biza guhindura icyo Imana yakoze muri Yesu Kristo, bigenda bituma dukekera no kuri kamere kayo, ugasanga hamwe n'abo bakristo ntituzi duhagazemo. Ibi nibyo Pawulo arimo anigana n'Abagalatiya, anigana n'Abanyefeso n'ahandi, kubera abantu bakiriya gihe bari bafise amasezerano abiri babayemo. Bari bazi igihe cyangwa yize cyo gutanga ibimazi, aho kandi bari bamwiye saza anafa anazuka. Nicyo gituma bumvise ngo kugira ukizwe neza wizera Umwami Yesu ukihana. Bamwe barihana mugabo hari n'ibyaha nk'itatu. Ibintu nukuraba neza, nukuraba neza. Reka baturondera ingene twogumana muri uwo Yesu mugabo kandi turondera ibikorwa bibwira ivyo n'ibyaha tubivange basi. Kubera iki? Ntibafite icyo bemezwa, ntibafite icyo bahagazeko, ntibafite gusuzuma mu byanditswe position cyangwa uruhande bofata bakagumamo. Mana nshuba wemeza iki? Wemezwa iki? Wemezwa iki? Gorba Manishi. Haleluya. Iwanyu murakeni kandi nuko biri byacitse umwambaro ukinga indirimbo, ariko urashaka kubigira umwambaro bwawe ati nukuri uhora yagombye guhagurutsa umuntu imugora. Ubu nyene birashaka kurara birangiye ko no kwemezwa kuva muri Bibiliya. Imana ishimwe. Wareka gaturongora mu ndibaza ati nimba umuntu wafise imyaka 100 yarabuze ikibondo, nibaza ko ufise imyaka 35 cyangwa 40 nawe ni yo kwizera ko ikibondo. Ibyo kubera birerekana ko kuvyara kudahagaze ku myaka.
n'abaganga bize bagiye batoza kandi bishobora kudufasha mu gutunganya amagara yacu. Mugabo kandi Imana igomba gukora kuri cyasiho umwana w'umuntu, Imana ibigo. Imana ishimwe. Alleluia. Turondera kwemezwa. Tuba bari ferme mu engagement yabo. Tuba bafatira ingingo mu byo babona biriya kingi nta. Iyo haje ibigeragezo kanaka biza kugwanya mu kigomba gukora kuma nyene. Ayo samanyama ko n'ukwemezwa n'Imana. Imana mishoboye. Alleluia. Ikindi batubwiye ngo birashobora no kugira kumutunganya. Gutunganya bisigura iki? Kwameliora cyangwa se kurekisha, gutunganya kubera iki bivugwa. Nuko umwana w'umuntu yahuye n'icyaha. Burya umuntu imbere Imana yarafite ikibazo cy'icyaha gusa. Yarafise yose n'ingaruka z'icyaha ziri muri we. Izo ngaruka z'icyaha ku mwana w'umuntu zigiye muko akoze, zigiye muko atahura, zigiye mu ngeso ziwe. Uyu muntu ngwijambo ry'Imana se muri we riragirana, riramutunganya, riramukosora. Birerekana ko ngwijambo ry'Imana ngo ari iki? Ngo ari ikirore. Iyo umuntu abonye ikirore abona iki? Abona wenyene. Hari n'ibindi abona mugabo. Arabona ibitagenda neza bwa kumuri baramutima. Abati aha nahiza amavuta menshi. Aha budese nayisanganije neza. Kagere kabaye kariniya. Cyo mu ruhanga rwanje cyo bamuhe nabi. Urabona byose kandi ari bishaka gukosora, ukibikosora. Hari usanga ridakosorwa ko tubyakira umutima. Cyo tumaze kunezera uko tumeze. Ibikosorwa birakosorwa, ibidakosorwa birakirwa. Tukabishimiramo Imana. Bibiliya ko ijambo ry'Imana ari kirore. Iyo nsoma ijambo ry'Imana ndabona icyo mpatije atari mu buryo bw'urubanza. Mu buryo kubona ngo ndafise ikibazo aha. None rero ntizogenda kuhakosora. Imana bishoboye. Iyo nuguruye ijambo ry'Imana ngo ndahanura abo bakenzi babiri b'Ikolosayi ngo bahurize mu mwami wacu Yesu Kristo. Nkandi ko bise amatati na muramwanje. Nkandi ko bise amatati no dukorana. Ati ifoko ndondera ko Yesu aba hagati yacu. Ndahagije. Uko nakunda nifata ngo narondera inyungu zanje, narondera amadua yanje. Ariko noneho kwijambo ry'Imana nibonye ko aricyo marijemo, naciye mbona aho noshira inkomezi. Ko biri ivuze ngo mugure uburyo bw'ububiza, ngo mugwize umwanya mukoreshe neza. Kabaje nshaka kumara imyaka ibiri kuri film, misi ibiri kuri filme, kuri seri, ndafise ikibazo. None iyi misi ibiri imasaha 48 ndi kuri seri. Ana kibazo kwisi ndagifise. Ijambo ry'Imana ngo umwanya wanje ndakoreshe neza. Rero ndafise ikibazo cy'ingene nkoresha umwanya. Mpamagarirwa utunganya neza. Nibyo. Alleluia. Murashyigikiye? Ko mbonye ingene by'ukuri. Uwitwa Elukana yabariye wa mtabiri Ana hano bivuga yamubwiye ngo none si kurutira abahungu byaye kumbe rero bisigura ngo ndashaka kuva mu munezero kuba twubakanye, ariko na iminsi yose ni kumutora amakosa. Era hamwe na hamwe n'agakobwa karigihe shishako ndafise ikibazo kandi Imana igomba kugira nte ndabikosora. Ko muri bivuze ngo abantu turi ababwiriza b'ivy'Imana, turabagestionnaire, turabatunganya ivy'Imana. Kumbe rero ujya mushahara ijya business ni y'Imana. None mpagije iki? Icyo mpagije nuko nta na rimwe nigera mbona ko Imana iri muri byo. Uko ndabikora, uko ndabitunganya ni jewe nyene. Nicyo bituma n'amanyanga ndayakora.
bivuga ngo nimukaratse abana banyu nkaba nigo ndakubita ataco ndababajije niko ndaratsa ahubwo niko ndatuma abana baba nabi naho nita mu lise. Rero hari ico majije ndafise igikorwa cyo girane cyo kubikosora. Icyo ni ijambo ry'Imana. Imana bicyubahiro. Imana yagomba ko umuntu abaho yubakiye ku ijambo ryayo kugira ngo akantu kose toute circonstance ikintu cyose ubamo igisata cyose cy'ubuzima bwawe ube wubakiye ku ijambo ryayo kandi birakunda gukorera ikwihana. Byafashe igihe kirekire cyo gushigwaho kugira ngo umuntu afise ngo ibimukwita batubashe. Haleluya. Bisigura ngo Imana ibona umuntu irazi icyaha cyishe muri twebwe mugabo naho byinshi byapfuye turashobora kugenda turagarukanwamo ibiva muri bya jambo Imana yishura ikanahumekera ku buzima bw'abantu. Haleluya. Imana ishimwe. Icyakari batubwiye ngo ni kugirane gutoza indero instruire dans la justice. Gutoza ndabisigura iki? Ubundi hariho ukugoroka kuri mu by'umubiri. Iyo tuvuze kugoroka kwacu tuba tuzi kubwambere na mbere kuva muri Kristo Yesu. Cyo twita justice iri impuite iri donné gracieusement. N'ubu Imana tugire ko twitwa abagororotsi bayo kubera ko twizeye Yesu Kristo umwana w'ubugingo bwacu. Mugabo kandi Bibiliya irerekana yuko dufise natwe igikorwa cyo kugaragaza ukugororoka lundi à dimanche kuva wa munsi ukiza gushika umunsi wawe wanyu. Nicyo gituma igwa n'urugendo. Bibiliya ivuga nashyise mu mirongo mikeya muri Yakobo rimwe Jacques 1 Jacques 1 verset 14. Havuga ngo ariko umuntu wese ageragezwa iyo akwezwe n'ibyo yipfuza bikagirane bikamusuka maze kwifuza ugatwara inda ukabyara icyaha kimaze gukura ikabyara ubupfu. Byerekana ko umuntu yakorekanaga ishengero yuko umuntu hariho urukurikirane rw'ingene umuntu abashyika ahantu akora icyaha aterwa mu kwifuza ukwifuza ugatwara inda iyo ikabyara icyaha maze icyaha ikabyara urupfu. N'urugendo ukibwebwe n'umutima w'umuntu kubera umutima w'umuntu ubwabo wagize uba wuguruye umuryango. Ariko kandi biratubwira muri Rome 13 Abaroma 18:13 baratubwira ngo niyo mwitondera ibya kamere kanyu ntimuzobura gupfa. C'est une évidence, c'est une certitude. Iyo wihaye kamere umutima wawe uragenda kure ugatumura ku Mana ndetse n'ibyaha bigahamagara ibindi. Ngo mugabo kandi niyo mwitondera ibyo mwemashaka mukaca mwica kamere mukicisha nkemu ngo muzoca mubaho. Bisaba mu rugendo. Hano batubwiye ngo nugutoza indero mu kugoroka bisigura iki? Nijyo twaragize ubugorotsi mu Mana mugabo kandi turafise urugendo hamwe n'Imana yacu tuvaje n'ijambo ryayo kugenda tumenya uburyo turwanya cyaha mu kuboko kwacu kandi turakinesha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Iyo mbona ijambo ry'Imana mbona ko nshobora kuronka ingeso nziza nshiye kuri rya jambo ryayo. Haleluya. Imana ishimwe. Aha turavuga kabeneda ijambo ry'Imana ryashyizeho kugira ngo duhe ingeso nziza kandi ingeso nziza ni urugendo ni ukubirondera ni kubisengera ni gufata ingingo ni kwemera ko Imana iguhanura. Mwebwe Imana ari muri twebwe aradushoboza kugenda turwanya kamere kandi ubwoba kwacu batagenda kuragaragara kuri aveni muri bus muri quartier mu bagenzi banje mu muryango n'ahandi. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana
iyo ryashe umutima w'umuntu riravyara ingeso nziza, rirakwigisha kutavuga amajambo yo kuvumana, rirakwigisha kudatukana, rirakwigisha kutadohokera vino, riratwigisha kutagira inzigo muri wewe, riratwigisha kudatwarwa n'ubusambanyi cyangwa gushakana bitandukanye. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rifise ikibanza muri wewe. Dawidi ngo nabita ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Imana shimwe. Ijambo ry'Imana rero bene data, tugomba kuba abakristo beza b'imisi ya nyuma. Kweza kukuza nabizi igashaka kuzapenda sivyo kandi nanze batashimye ko tubiri munsi biramuhanga kandi natwe twitegura neza. Haleluya. Mana bishuba riragutoza indero, rirakubwira ijambo ryo kuvuga n'itari ryo kuvuga. Kubera iki? Uko wagihaye ikoreka igikorwa n'ikidakorwa. Kweza mu Imana rikwiye mu kubaho kwacu kwa misi yose. Haleluya. Kuno bacu n'indongo bakurangiriza bakavuga ngo kugira ngo rero hari iki wa muntu abe muragize ashite yuzuye afise ibimukwiye byose kugira ashobore gukora igikorwa cyiza cyose. Bisigura ngo ijambo ry'Imana riko rahindura umutima w'umuntu muri we. Hari abantu bariko bagira umutwara. Urazi fiyansa y'abantu bakuze mu mpembwe n'iryoshe. Urazi kurongorwa muri korari n'umuntu akuze mu mpembwe biryoshe yahindutse mu ngeso. Urazi kugira mariage n'umuntu akuze mu mpembwe n'iryoshe. Urazi guhuza action abadandaza cyangwa kwigatunga n'umuntu akuze mu mpembwe biryoshe. Urazi kugira mwawe akuze mu mpembwe biryoshe. Urazi kuvugwa n'umuganga yahindutse ingene biryoshe. Imana ifise gukorana n'umuntu wari we wese. Mbwa biragomba ko ijambo ry'Imana baza guhingura muri wewe nyene kugira ngo ugenda ahantu ufite ibigukwiye byose ucokoresha igikorwa cyiza cyose. Gufasha abo keneye ijambo ry'Imana, kuresha keneye ijambo ry'Imana, gutanguza business ukeneye ijambo ry'Imana, gutanguza ibitaro kana ukeneye ijambo ry'Imana. Mana bishobora kwigisha mu ishuri ukeneye ijambo ry'Imana, kuja mu gisata cy'ipolisi ukeneye ijambo ry'Imana, guhanura bariko barahura n'ibibazo bikomeye imitima yabo ukeneye ijambo ry'Imana. Bisigura ngo icyo ukora ikwirwa n'urofofle icyo wabaye. Iyo umuntu atanze ikintu kuya kibonanye naka kitavuye mu rugendo yafatanye n'Imana, uyo muntu atanze umuti atazi yewe nyene wakoze atazi n'icyo ukora. Mashi. Haleluya. Bene data tugire tuti turakeneye ijambo ry'Imana. Turakeneye kumenya ingene Imana mu mugambi wayo yubakira ku ijambo ryayo. Turakeneye kumenya ingene umuntu iyo yihaye ijambo ry'Imana akagira ibintu yitega, kuko si igitabo gisanzwe. Ari binkundira sinokomeye ko murabishaka n'ibindi bitabo mutunze mu mazu yayo. Ikwiye kubikwa ahandi hantu ugitora uko ushatse, kuko udashobora kwibagira umusibiko n'ipantaro yokoroka. Niba udakwiye kwibagira ijambo ry'Imana agiye hose, kujya iyo haje imbeho urumva, niba utasomye ijambo ry'Imana pe kumuti hari ikintu kibuze muri jewe. Kuko ukeneye umutekano wawe, ukeneye umutekano wa mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Mbega wokwitega iki? Witege ko Imana izogende kwishurika kwigisha cyane kubera ijambo ry'Imana. Uyu munsi mvuze izuka ni mu ntara mawe kurazi ko bihari, ariko ndazi ko atari umuntu umwe ariko yabona umuntu azutse. Mwabikuye hehe? Mvuze ko umuntu yahariwe ibyaha umuntu yariwe, murazi ko byabaye kuko muvyumva mutima yawe kandi mwabisomye Imana ikabishyigikira. Mwitege kwiga, twitege kwiga kandi tuzokwama muri byo kuko biraryoshe. Haleluya. Twitege ikigati,
twitege yuko izodufasha kuba abantu batari emotionel, bari stable, batekanye ijambo ry'Imana, bari ferme ibyo barimo, kubera isi igenda iravuga ibintu byinshi. Nigeze gusoma article imwe bagize amafuye muri Israel, bavuga ngo hari abanyamerika bagize ubushakashatsi bagenda mu magufa ya Yesu, bacaye muri laboratoire bacasanga ngo ayo magufa ngo asa n'ay'umugabo yitwara n'umugore. Ntugire ngo Yesu yagize nte ngo yararongoye. Ndabaza mbega bati umukristo ajya gusoma ino article aja kuvuga ko bimeze bite, ubwo nawe uza guhitana kandi uri nyamugijya niyo bigenda buca barikira umugozi ngo raba mwaratubereje ubu Yesu yararongoye, ariko ntiyarongoye. Hari ababisoma abagabo bahakanye bagenda kurondera ibyo bajya barandika korana ko amahera ntibaduhenda, ndaraba icanditse gusa jewe icyahumetswe icyo cyo cya kunyemeza ibintu kuge naho ndasa mbona gusanga biri imbere mugabo nigire ibukama. Haleluya, Imana ishimwe. Twitege kandi yuko Imana niyo twasoma ijambo ryayo izoduha gutungana, kuko turisoma turabona ibyo tuhagije kandi tubyakira si mu buryo bwa culpability, si ukuca dutsinda imbere y'Imana ko yamaze dutsindanishiriza, ngo tubona ko hari ibintu tuza kujya kurondera ijambo ry'Imana rishyigikira. Iyo ntaharira ndazi ijambo ry'Imana rivuga guharira. Iyo ntarekura ntashaka gutanga amahera igihumbi muri rivana umuntu ndafise ikibazo foko nigakurekura ko niko ijambo ry'Imana rivuga, yewe ndagomba kujya gusaba igomba Imana icyo kintu Imana kinshoboze ntangure kurekura. Haleluya. Iyo nagize ukwihangana, iyo umuntu akoreye akantu ko utavuganye sanga navuze amajambo atagira kwangana kandi mabi, ndafise ikibazo cyo kwihangana. Rero ijambo ry'Imana ryanditse ko ngwaye nzokirira ku Mana ko mwenda gusaba Imana ibishoboze. Haleluya. Kandi iyo nsoma ijambo ry'Imana ndatozwe imbere, ndahabwa urugendo hamwe n'Imana rujya kunshoza kumisha icyaha mu kuboko kwanje kwa misi yose. Haleluya. Ndazi ko dubisibiri hano, ako ndazi gusana mw'Imana mwitwebwe. Ndazi ko rutaragenda nawe dushobora kugenda twemite, niyo twoba tugenda saa 2 y'uno munsi turahamagarwa kugororoka mu ngeso zacu za misi yose. Haleluya. Dukeneye iki? Dukeneye engagement mu mitima yacu yo kwiha ijambo ry'Imana. Dukeneye urutonde rwa misi yose kwiha ijambo ry'Imana. Dukeneye kubona yuko Imana igomba kubaka ubuzima bwacu yubakishije ijambo ryayo. Dukeneye kumva ko ubuzima bwacu ndetse n'ingorane tubona guhura nazo zose zifite inyishu iva muri Bibiliya. Haleluya. Imana ibahe cyane rwose. Abatari kurani kuturamuka dusenga tunaga twize ndaje ko umuntu kuba afite ikintu agenda aganiriza n'Imana iyo ariko arigisha. Turakeneye kwishikarira Imana, turakeneye kumva ko dukeneye ntangaje udasanzwe. Haleluya.
kumva ningimufata ko Yesu yarapfuye kugira ngo duhindukire tuze kuri we. Ndagusabe ushyuko kwawe hejuru. Ubu ni ubuntu bugirirwa umuntu wese yaje kumva ijambo ry'Imana. Ubu nawe kwakira agakiza nturangane impande yawe. Oyaye Yesu yapfiriye ahibonekeza i Golgotha kugira ngo Imana iguharire ube bwawe bitandije byose. Useke hano umwakire wihane ibyaha byawe byose kandi ushyire ibyizigiro byawe byose muri Yesu yapfuye azira ibyaha byawe. Nimba hariyo ikiboko kuno ahari ashiko kwe hejuru tumufashe kwakira agakiza. Twarabikoze haheze imyaka itwijujije kandi byaraduhinduye kandi byatumye tugubana mu buzima bwacu witwa mitima yacu. Rero ntugire utamwakiriye. Urasaba gushyira ukuboko kwawe hejuru. Ntutinye. Aleluya, ntutinye. Arahari Kabeneda? Okay. Nawe uhari? Reka natwe dusenge. Aleluya. Ndagomba mu mutima wawe usenge uko wiyumvise kwiga. Icyo duhuriyeko uko twogira urutonde rw'ubuzima bwo kwiga ijambo ry'Imana, bwo kurisoma, kw'amaturondera ku buzima bwacu kubakirwa ku ijambo ryayo. Mana turaguhaye icyubahiro cyose. Uri Imana yacu, watugiriye neza, uduha ijambo ryawe Mana. Riratumenyesha injuri, riratumenyesha ubwami wawe, riratumenyesha icyo wakoze muri Yesu Kristo. Mana, ndagushimiye rwose Mana. Dushoboze kwamara ya nyota, dushoboze Mwami ku mitima yacu itokubakira kuri kahise, dushoboze Mwami Yesu Kristo ku mitima yacu itokubakira ku rukomere, ariko Mwami Yesu ko kubakira ku ijambo ryawe Mwami. Ndasenga kuduha inyota mu izina rya Yesu, abubakanye batangure Mwami kugira inyota no gusoma ijambo ryawe, no kuririmbura, no kurinezererwa, no kugondera ubutunzi muri ibyo Mwami. Shoza umwaruka, shoza abakenyezi, shoza abagabo, umuntu wese Mwami ari muri wewe izina rya Yesu. Hagurutse inyota yo muri pema wawe, yo kurimbura, yo gusoma, yo gusuzuma ibyanditse mu izina rya Yesu. Dushoze Mwami Mana, niwe ubyara urupfu rw'abapferi, niwe urema muri twebwe ugushaka no gukora. Mwami duhagurutse uri ikintu kuri bamwe, uragutendebuka kuri bamwe mu izina rya Yesu. Dushoze Mwami. Abagiye barantura ibitari byo bashoboye kubita, batangire kwaturirwa mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Abibwiye rwose ibyabo gusoma ijambo ryawe, abantu ndabona ishyamba mu izina rya Yesu ubashoboze kumvaho, ariko batangire kubona ishyamba riryoha mu izina rya Yesu. Mana, icyo wavuze kiraduhamaza, icyo wavuze kirikwiye kugira ngo giturere mu izina rya Yesu. Icyo wavuze kiraturinda, kiratubohora, kiradukiza. Haleluya, kiratwemeza Mwami Yesu Kristo, kiradutegura gukora ikintu cyose hano ku isi cyiza. Mwami dushoboze Mwami, turinde itiro Mwami, turinde gusamazwa n'ubuzima, turinde gusamazwa n'ingingo mu izina rya Yesu, cyangwa responsabilité sociale, cyangwa Mwami Yesu Kristo duha umutima wo kwiga muri twebwe. Urakoze Yesu. Mwami shoza buri wese ari hano kurondera Bibiliya kutayifise. Mana, tanga uburyo ku bakeneye byo kugura Bibiliya. Turakwingize Mana, buri wese aronke Bibiliya. Kandi Mwami Yesu tutangize kurisoma arikunde. Aleluya, umwishyure biciye muri ryo uzobukoze Mana. Abagiye barafata amapozisiyo, bagiye bahagarara mu ruhande rudashyigikiwe na Bibiliya, ubashoboze kwemezwa ibindi bishasha biva kuri Bibiliya Mana. Ni wewe waje kubikora Mana. Gende imitima yacu, tugendere Mana, tugendere Mana. Urakoze